Wanashaka narumvise ko umuririmbyi naje ndumuririmbyi gusa nuko turirimba bitandukanye. Je ndirimba Aaron B nawe ukagira rap nico gituma ngira ngo tutagiye turahura. Yego. Uremeraho ko wase wangiriye amakosa. Cyane gose. Nico gituma mpagaze nga. Amakosa yahe? Amakosa wemera na yahe? Kora gusaba ikigongwe n'ikimwe no kuba wemera amakosa n'ikindi. Na yahe makosa wewe wemera wagize? Kwibotike hariya anya nkiko mwari mwabibonye mu biganiro byagiye birahera nari nashoboye kudekona nari nashoboye kumubwira nabi ibintu nk'ivyo onya gusa nk'umuntu w'Imana je nisubiyeko nabonye yuko atari ibintu byiza nabonye yuko nari nakoze ibintu bitabaho nahisemo kumusaba ikigongwe nico gituma uno munsi nari ndiko ndataha nyene juste ndiko ndashika no muhira campitamwe guhamagara mu cameraman wanje Benisha kugira ngo ashobore kuza kumfasha kugira ngo byatangura imbere ya kamera biherera imbere ya kamera ashobore kumusaba ikigongwe ndamwinginge ndazi nawe n'umuntu akijijwe nka jewe naho atagendana Bibiliya ngira ngo araza kumbabura Beni rero turabingere tumwegera kugira ngo ndabona ariko aragura akanyobwa ndabingene nyene ndamusaba ikigongwe ngira ngo araza kuntahura n'umuntu nyene akijijwe nawe okay tuhite ndusanga gi No. Shalom no. Ufitiya. Ubwo musubire kunkubita. Nta kariyo gakanye gusomaga. Bite none? Fresh. Bana rero ibyo mwe twamadupona niyo kamera nayo nibi. No, je nari mvuye gusenga ahubwo banze ufashe ka microphone. Hari ico none ufashe microphone we ntumuri journalist. Fasha gatoya. Fasha. Nsa? Fresh. Urumva? Dewe uri kurambaza ibya kamera urabona nari mvuye no gusenga naho basa ugiye none oya s'il vous plaît mpabasi umunota hari ico bashaka ko tuvugana hari ico nbe n'umusi kutekereye oya mu bisanzwe we murafasera aho ngo mbusubira ukubitira ubusa oya muri kamera yanje je ndumuntu atekereje gusa ariko hari gihe bishika satani ntuzi none ingena akora satani akora mu yamye n'umushehe nawe usigara umupastori oya bon biravana n'umuntu je sindabitanguye ubunya ujyashobora ko yabitanguye kwera ivyamubaye ko gusa jewe niyo kamera yanje niko sanzwe meze navyisanze no ntuvyite kufinisha Imana ndakubwije ukuri ntuvyite kufinisha Imana jewe niko meze n'abasanzwe banzi barazikunda umuntu asenga wanashaka je narigisha n'ijambo ry'Imana imbere yuko ntangura ibintu by'ubunyamakuru nace mfatirwa gatoya so ikintu canzanye nyamukuru niyo costume yawe wayikuye Mwe murabatezi b'inkuru none bakubwiye gukiza ucambara costume oya nari mvuye gusenga none ntavyibona ko none iminsi yose uronka usanga afise Bibiliya none uyu munsi ari iyo Bibiliya karimini ni ntuze ni Holy Bible ya Gedeon iri mu Congereza niko ziba zinga urumva ikintu kimwe cari kinzanye En fait jewe naritahuye nagerageje kwiyumvira nkurikiranye n'ibiganiro amakommentaire sanga vy'ukuri nakoze ikosa imbere yawe ndetse n'imbere y'Imana kubera ko naragusuzuguye ataje nakuremye muri make pour le moment narinje ndakugana none mbarakubwire kuze ndashaka gusaba ndakubwira jewe ivyerekeye wewe je nawe ntacu dupfa mwene data ariko ndabizi taravuganye na boss wanyu twavuganye nyuma yayo na boss wanyu baze kiganiro ndagipostinga nyimba kituba cagiye kuna seyo kikira jako jena bon ikiganiro nakibonye ahubwo mu vyatumye ndanaza je narumvise yuko umenga hari akantu kimfitiye kubera ko no mu kiganiro wakoranye na boss numvise uvuga ngo kuki ngo ujya ngo kajya gahungu kuze ngo wowe watangiye ngo mwagafatiye ngo mubona ngo ko wakafatanya nawe muri bijya binakora no muri make taberewe kwe merci merci gusa birasanzwe nyene urumva n'umukozi w'Imana utegeza kwambara ukikwiza nyene uravyumva so ikintu cyari kinzanye mu bisanzwe yari kugusaba pardon narumvise yuko byakubabaje en fait j'ai été touché ngarutse kuraba ikiganiro nkaraba ama commentaire narabaye touché cyane mitamwo kuvuga nk'umuntu nyene yamenye Imana yatahuye agakiza ariko nze kukurondera nagusabe pardon kubabarira naho turinda uza kumbesha urumva ngo je namenye Imana urumva je nakijijwe urumva je habayiki oya je singijijwe ubuunya no je singijijwe ubuunya
ngira ngo wowe utarubizi jewe nari nsanzwe nk'ijijwe wanasaka narumvise ko umuririmbyi naje ndumuririmbyi gusa nuko turirimba bitandukanye je ndirimba R&B nawe ukagira rap nico gituma ngira ngo tutagiye turahura yego uremeraho ko wase wangiriye amakosa cyane gose nico gituma mpagaze wemera amakosa yahe amakosa wemera nayahe kubera gusaba ikigongwe n'ikimwe no kuba wemera amakosa n'ikindi nayahe makosa wewe wemera wagize bon jikosa amakosa mbona nuko nyene gusa sinumva ingene no detail gusa ndazi ko nakoze amakosa warinze ushavura c'est-à-dire ko nakoze amakosa bibiri ivuga ati ubutsitaza n'utsitazwa bose bibiri yavyo byo bimenye ubu ntaca ariko wewe nantare ntimwaje muhiri wanje umunsi umwe muje gukoresha ikiganiro wa mugabo wa Sauda ujya musi Sauda yari yaje hake nkabaho intebe mukicara nkanabaza Imana mugafata n'amazi ego ndavyibuka neza ivyo byose rega warigeze umbwira ko ujya mu jama yitwa Ntare wigeze umbwira ko yitwa Ntare oya bukeye siwo mwaciye muntikura Ntare yuko utige utanze aryo jya mbere umbonye ikintu je kimbabaza na jewe Ntare uriko uravuga ko twagukubise je naragukoze ko Ntare utaremera ko mwankubise oya ikibazo nuko uri kwadufatira muri rusange ubwa nyuma nkubise nkubise la fois passée we ntiwari uvuze ngo uragiye sinirutse ndiko ndakubona uri haje utwenga mu bandi uryohewe ko bari ko barangira nabi Ntare jewe hajya anya nyimba warambonye jewe sinari muri zijya fe je nari mvuye ntabona ko mfise ibikoresho none mvuye gutora no cameraman wanje wundi kugira ngo tuje ku kazi urumva umviriza Ntare jewe ntiturinde kuja kure umuntu yitahuye agasaba pardon mutaho witahura ni kimwe je ikosa bon ça OK ariko jewe kuba yari tahuye ntacu sawa je vous ai trahi naragize naraguhemukiye basi ndavyemera naraguhemukiye nakubonye bwa mbere la première fois igihe agukubita nari mpari ndavyemera gusa ikibazo nagize natwawe n'agashavu bya mutipe twari dukorana kandi yari umujama urumva bame ivyo wavuga byose amega uri kuramurenganya nico gituma novuga natwawe n'agashavu nabona umenga uriko umviriza oya no ntubifatiraho ujya mutipe yaraherutse kurogwa nico gituma no bikubwira kijya gihe narifise n'ishavu ryo kuvuga kumbure niyo bari no mu bamurogesheje kumbure yoba aje kudukora mu nkovu y'ivyo duheruka gucamwo mu makuba twabonye bari baheruka gutanga amahera yo kumuvuza bari baheruka twari mu bintu byinshi jewe hari hageze yaho nta satano y'ijoro ndi ku kazi kandi atacho ndiko ndakora donc Ntare vraiment ndi ngaha nshaka pardon kandi si par force jewe nta kibazo mfise cyo kubabarira umuntu n'umwe mwebwe je ndafata nk'abo tuvukana mwe turonderera ubufano hamwe kuri TV online warashima turasangiye n'abakunzi ico nanka gusa nanka gose nkana ningene musuzugurana ningene mudashiye kuhekonesa ubukuru bw'umuntu mu buzima bwanyu bamwe ngaha turi vyitegererezo vya bamwe bazoza hirya yejo rero muce mutangura kuza murerekana tuko turagwana menga ni ibintu nyene by'abantu atabwenge bafise brother kuzi jewe ndagushikikiye nyimba waje kunsaba ikigongwe jimba batsinda ziguhaye ariko bijya bintu nyimba uje kunsaba imbabazi kugira ngo bandanye akazi ngo kugira kubabarire c'est vrai washe kubabarira kubera kumbura ikiganiro bakibonye ariko mwene da ubuzima ni burebure ntiburanga kuri TV online no musi kuri TV online eje tushaka ko tukora ibindi bintu muri banki kanaka muri ambassade kanaka ugumye mugira bujya mu mweseri bon mu bisanzwe jewe si yo kamere yanje nabikubwiye si ça arrivé kijya gihe nibaze ko bitazosubira gushika en fait jewe ndagufata nko mu frère na jewe nkuko bivuze gusa byaranshikiye kujya kuvuga kujya byaranshikiye urumva wari kusaba indishi yakababaro je nanje nibaza umuro twari tumazemwe iminsi muri kijya gihe nta 23h hafi minuit turi stressé muri bijya bintu gacuze uvuga ibintu by'indishi yakababaro numva umenga ko atawuseriye birimo cyo gituma navuze kujya mais après naritahuye nico gituma naje kudusaba pardon nimba bishoboka reka no bandanye baza yuko igonga kiri kintu so bakunzi banyisho media ndabashimire cyane no big up sana bro kandi urakoze sana bakunzi banyisho media ndabashimire kubona mwadukurikiranye nono haje ko nandi ndamusaba ikigongwe nyene nahakimpaye yankanye nagenda gusa nizere ko
habaki na chuki ndani yake juu yangu. Mubandanye kudukurikirana, ntimwibage kugisha ko subscribe. Beni je ndataje.